ariko mubanza gucambana umukiriya gihari. oya urashapurira indani nka cyo ndaguhaye karoti waca guha poivro hari igihe uba ufise vyose ivyo umukiriya ashaka none bitangira rimwe none ari umukiriya wawe atari uwiwawe umuha kimwe nkamuha ikindi ari uwiwawe aca yandika liste agaca guha ngetwe mvuye amajando saa 3 saa 2 z'ijoro ukagaruka sanga emwe saa moyo nsanga haja canke saa 2 oya okay none reka makeve utaha gute none wo basuruhuka ryari utaha gute namaze mbwira ingene ataha ukuntu ntaha ushikayo gute ndagenda hajya hari ahantu hari parking y'imodoka iziwacu umva acungana ni yanyuma mugabo yanyuma none ko ariho mbando ntiyamahera urumva ntararonka rasiyo yaba taha muri ville oya no kuri sinota ni wowe umuhamahera ya bisi uja muri ville ni wowe uri amashure y'abana ni wowe uri rasiyo ni wowe uri hinzu bega abagabo banyu bimeze gute barabafasha barakora nabo nyene canke baba canke vyagenze bimeze gute mwebwe vraiment arakora ariko byinshi nije ndabikora ego kandi se ndabimuhora kubera nije namureze uko nije namye ntigita cyane byose ubu rero urumva avuze ati ndaguhaye 5 vuga ati Yesu ahabwe icubahiro n'igihe utampa twari tubaye sanzwe nka jewe mu buzima nabayemwo ego jewe ku buzima nabayemwo sinigeze mbona jewe hari ikintu umugabo jewe amfasha kweri ndabivuga nishinga intahe ariko jewe narashoboye kubaho ngahi Bujumbura ngapanga inzu abana nkabarasiyona nkabigisha n'ubu barakuze amashuri barayarembeje ari jewe nyene ukunyene kubisanzwe hariho abagabo benshi badashaka gukora kurya kuntu bavuga ngo udakora ntakarye yaba uko bavuga ngo udakora ntagafungure abagabo benshi basanga benshi badafungura ku bwanje TV ni media audio ifikirana n'abantu barenga 200,000 biciye ku mbuga zose dukoresha zitandukanye ariko nubwo bameze ukora abantu bakigwa no kumenyekanisha ibikorwa byabo canke ibicuruzwa byabo ku bantu bari mu bucanke bari mu mahanga ni mutugane biciye kuri izi nimero tubafashe kumenyekanisha ibintu byanyu kure mu kanya gato ku giciro gitoya karibu cyane mukora natwebwe ntimuzovyicuza Karibu muri Salon Boutique kuneza imbere kwanyu muberewe byose.
ndabaramutse abakunzi bacu abakunzi ibiganiro vyacu abakunzi b'ikiganiro girlfriend gishigikira abakobwa gishigikira abakenyezi mu kubempoweringa mu kubaha platform yo kuvuga bisanzuye mu kubashigikira mu byo bakora no kubaha platform ishobora kubaherekeza mu ngendo zabo. Uyu munsi dusaba tumira n'umugenzi wanje Greta ku batanze nitwa Ozirakoze hama iyi emisi ba samedi ku bantu batazi kuzitandukanya. Girlfriend iba samedi, fun and fact iba vendredi, my journey iba lundi, Sarah show iba emisi yose biri hot ikaba jeudi, dimanche iganiro cyo gusenga no guhimbaza Imana. Mubwo mutwa twi samedi muko muraba girlfriend. Banga muza muravyitiranya. Hanyuma reka mpijambo Greta hama twake dusaba tumire batesa tumire badasanzwe ko n'igihe twakira tumire nk'aba agira tuyage kuzo bakora mugabo bavuye ko batwibwire reka banze baramutse Greta hama cha tubahakanya babanze bidondore. Greta karibu. Murakoze cyane Ozi. Nanje ni Greta kwizera mama Kais ndabaramukije karibu kandi twi girlfriend abahora badukurikirana karibu kandi uri mushasha nawe urahawe ikazi kiganiro girlfriend uko babwiye cama kiba imisi yose ya gatandatu hama twama tubazanira inkuru hagati y'abakenyezi inkuru hagati y'abapfasoni canke n'aba ari umugabo tuvuga atubwira amakuru azi ku bapfasoni canke ku bakenyezi ego nkuko babwira umunsi kumwe n'abantu badasanzwe ariko mwabibonye imbere y'ikiganiro gitangura yuko twagiye gusuma mwamaze kubona ivyo bakora ariko ntimwamenya baribo reka tubaze tubabaze amazina abavyeyi babise n'amazina ubu babita hajye bakorera ego kamere kuri impande yanje n'amahoro Greta umeze neza turashima jewe nk'abandi umudandaji cuduza kati kumuhora uhamagara bakije Kurya tanti jewe nk'abandi umudandaji nkaba nitwa kwizina abavyeyi banyise nkaba nitwa Mugisha Venise nkaba ndandariza ngaha kwa Ntazimba kwizina rye wanje bakunda kuntazira ariko ndadandaza bakaba bakunda kunyita mama Jando ari ryo zina n'umukiriya aje kundondera bampamagaye mama Jando acanyaruka kumbona. Ucuruza ibiki mama Jando? Ndacuruza ibintu by'amaregime ibintu by'ibirungo ibintu by'imboga. Abakiriya mukunda ibintu by'ibirungo musana uzamubiguriye ni just uciye ngaha kuri cafe gourmand niho bita kwa Ntazimba muce mubaza ati mama Jando ni inde? Yego yego uri impande yawe nk'akamikro Doza kamikro nanje ndabaramukije je izina nanze ndi mudandaza wo kwa Ntazimba ndandaza ibintu by'ibitoki ego akazina banyise abavyeyi banyise Nahimana Brigitte ariko hari irindi zina bantazira ryo ku mwana wiwanje nitwa mama Keve n'abakiriya benshi baranzi ko nitwa mama Keve izina ry'akazi ego ubuze kundondera baza ati mama Keve ari he acuruza ibitoki ibitoki vyonyene nka mama Keve ego kubera narabuze umutahe uburyo bw'umutahe nibwo bwangwe kugira ngo nk'ibindi nodandaza cugira ibitoki gusa ego okay hamuye Namahoro n'amahoro izina ry'abavyeyi banyise Nkurunziza Didasienne ariko benshi bamenyereye mama Mugisha curuza amaregime ubushaza ibiharage ibintu nk'ivyo by'ibitunguru amaserera amapersile nivyo ndandaza. Ego mwese mudandaza kwa Ntazimba reka jagire impression ngize ikiganiro navuyeho gitangura ndaza abantu baramenyera girlfriend bayiraba inkuru z'abakobwa inkuru z'abakinyiza ba entrepreneur ba Ines Jibu urabibona mugabo uno musi turonsa aba entrepreneur batari bamenyerewe kuganirizwa kuhabwa ijambo je rero sinzi numva ndonyohewe nawe ugenda kitaratangura nomera kitakwe kiryoshe umukenyezi wese afise ivyo akora umukenyezi wese afise ahasumira umuryango mu buryo n'ubundi udasegerereza utagira ariko akazi kose kavuye mu maboko yawe witwa umufame d'affaires hamara umufame d'affaires ego reka rero mwese muze ko mudandaza kwa Ntazimba iki ni kiganiro ahanini tubanza kumenya ubucuti ubugenzi hagati yanyu mbega mwari musanzwe muzi nanye cyane mumamenyanye haje nyine mudandariza
mwagiye Oya. murahaza gute mubwirabwiranye cyane oya urumva ni ihuriro ry'abantu bose iyo usanze abantu bahari ugasanga muhuriye muri cya gikorwa kimwe mukaba muhagaze ahantu hamwe urumva baca baba nk'umuryango urumva ca tumenyerana gutyo tukamenyana gutyo nk'iyo hagize nk'ugira n'ikibazo kenshi turiyungunganya tukaja nko kumuraba nka koperative mama mugisha mama mugisha kabona utubwire sike bimeze gute kora ko bahora bavuga ngo ahantu hakoraniye abagore benshi usanga hari induru usanga hari insaku usanga hari injyane mwebwe bimeze gute muri urwo rudandaza rwanyu ndazi ko mushaka kuba bitameze nk'uko abo kwa siyeri bacuruza abo urikote bacuruza mwebwe abo aha kwa ntazimba bimeze gute eske tutuntu ntituhaba kweli canke iyo tuhabaye mudukura mu nzira gute twe nukuri kuva dutanga gucuruza hajya bivamwo nk'iyo hamufuye nk'umukiriya niho musanga mushamirane ariko amafaranga dusubira twese umukiriya agiye tugaca twitatura tukaja dusabana imbabazi tugaca tuvuga ati hajya nari naje kudandaza nawe nivyo vyakuzanye bikagenda uko ariko mubanza gucambana umukiriya gihari oya urashavurira indani nga ntimutwara ngo mushire amajwi hejuru ngo abantu basengerere oya tukiri aho nyene kuri mama mugisha nyene na mama Jandu ndetse mwese mudanaza amaregume nka jewe niho nsumira urashitse ukazibona muziye rimwe muri nka babiri urumva nkeneye kumenya kujya kuri muzira rimwe nk'ubu jewe umukiriya ntazi uwo ntora atawe mfise ngurira dufate mama Jandu ntituzinane bamugisha ntituzinane mubijera gute muca mureka umukiriya akitora canke murasunikana twebwe nk'umwe nka jewe ndaguhaye ikaroti waca guha poivro hari igihe uba ufise vyose ivyo umukiriya ashaka none bitangira rimwe none ari umukiriya wawe atari uwiwawe umuha kimwe nkamuha ikindi ari uwiwawe aca yandika liste agaca aguha nge twumve mama Jandu muge mureke mama Jandu avuge urumva mu gihe umukiriya aje akaba atamukiriya azi muri ngaho twese tuhari aho nyene turi umonde ukuvuga twese turaza tuba dufise ibintu by'ubwoko bitandukanye canke nk'ubu nka jewe uwo mukiriya bose nakerebutse nkiruka nkagira siporo kuko bisaba kubanguka utirutse utabangutse ntaco baramugutwara umwana baca bamugutwara nk'ubu jewe nk'ubu ndaba batanze mbaye wa mbere umukiriya arashaka kuvuga ati ubu niwe yatanguye reka nshorere uyu kubera ari we yatanguye hariho n'uwundi aza atavuga ati jewe nshorere uyu yatanguye araba ikintu cyose akeneye ko twese tuba dufise ibintu by'ubwoko bwinshi ibintu bitandukanye ubushaza ibitunguru amakaroti ibijumbu amateke ibitoke urumva aravuga ati jewe reka nitorere ikintu nkeneye hama ndabagurire ko nkeneye akaza ati mpikaroti mpa poivro mubushaza mpipoiro mpa seleri mpa persile mpa konkombre umukiriya akavuga ati rero mwese nimugende ndahejeje hasigare abantu nashoreye basi bikagenda gutyo canke nk'iyo haje umukiriya azi kwizina nk'ubu rya mama Jandu abadukorana baba bazi ko uwo mukiriya araje aje kwizina rya mama Jandu muri ico gihe ntari hafi baravuga ati aravuga umukiriya ati ndondera umumama yitwa mama Jandu aba nibo baca bampiga ntari hafi ntakoze aba baravuga ati ntiyakoze reka tukwakire twebwe abo umukiriya bakamwakira neza bakamuha ivyo akeneye bakamuha ivyo nkurandamuha hama akigendera nuko nyene biba bimeze haje okay mama Keva ubu watubwiye mu kwidondora ko agatahe kabaye gato mugabo reka imbere ko dushaka ugatahe basitubwire utaye gucuruza ryari ko nibaza ko abantu bariko barabona ko barakubona kuri umama yitereye hejuru ufise abana bakuze sinzi ushaka batanguye kera cyangwa utanguye vuba cyatanguye gute agatahe kavuye he kugira utange gucuruza se mu gutangura natanguzanya agatahe gatoyi nikorera utoki tubiri ku mutwe nyene nzamanuka mvuye ruguru mu misozi hama buraca n'amaguru kandi nzana n'amaguru he muri rirari ruguru ahantu kumuyira hama nkongera nkaduga n'amaguru kandi hama haragera aho ngize ikibazo imodoka irangonga nca ndaruha Chambona kumenga noza nzo ndategerera ino mu gisagara nzo ndadanaza kugira ngo ivyo vyari mu bihe byo kugwanya
bya bintu byo kuvuga ngo nsaidia nkavuga ati ze sinoza gusaidirisha reka nze ndadandaza n'igitoki na kimwe canke bibiri hama nkadandaza rero ndonsa agafu k'abana nkaca ntaha rero ubu bukene bwaranateye no kuvuga aba bagenzi mugabo baragerageza kumfata mu mugongo kugira ntucike intege bakambonye abazanye imizigo y'udutoki bakangurana yego nkaranguza hama ndandaza impezeze nkaca ndabasubiza nkaba ndonse rasiyo y'abana hama bukeye uko nyene nibwo buryo jewe mbayemwo uko nabashaka kurira urumva ko watanga gucuruza ibitoki bibiri umwe wese ngarafise ukuntu yatanga kandi bazi ko umwe wese atanga gataye gatoya namwe ndaza kwibabaza mugareka mbaze biri kuri make vene mbona menga barota binze kubera binamuruhisha kubera ko uravye imyaka yiwiwe niyumviriye ukuntu wava aharuguru ni kumuvuze ko ari kumuyira uzi Bujumbura ivyo bitoki bibiri wabikuye hehe mbega nindi yakugiye inama yo kuza gucuruza ntuje kugira side hari habaye iki warahuye n'umuntu umugenzi akubwira ati bugira urafise ibitoki bibiri teye mu rugo urashaka kwigurisha ukashaka kwiteza imbere canke wariyumvira avuga ati jewe mama Keve singera nje gusegerereza ngira ndabe ikintu nokora muko ndabitangura ivyo bintu kubera je nkiri inkumi twebwe abavyeyi bacu twari twakuriye mu muryango ukenye twaragerageza kudandaza tukigurira gahuzu urumva nta kintu wasaba umuvyeyi tukigurira impuzu tukagurira vyose nuvuga rero maze kuza mu rugo naho nkubaka byaraparanganye umugabo wanje arakena cyane yumvira ati none ko kare naho urandandaza nkaronka n'igihumbi ubu hose nodandaza nkaronka igihumbi nkasumira abana banze ndiko ndavyara byagenze uko rero chamanza ndagurana umutahe w'ibitoki bibiri ndadandaza nyabitoki bibiri ako ntivyigeze biguhombera oya ntivyigeze bimpombera ahubwo ikintu campombeye harageze baranyiba nibwo buryo rero bwo gusha nkena umutahe roterote nta bizi zitagira risike niko bama bavuga avuye ko dushikira ukuntu bakora no musi ahantu bakorera no musi nbatse ko abashaka kuba barateye imbere hariho muramufasha mu makeve mu gihe vyanse shaka banza dushinga ntayo ukuntu batako nibatse ko ushaka gufasha abandi bakenza bakora ikiganiro bakavuga ati nimba mama Jando yarashoye gutangura gutya kabageza hageze uyu munsi kuri kije nanje ntobikora mu gihe mfise amaboko abiri amaguru abiri amaso abona neza kuri kije nanje ntashobora gutanguza utwoduki yamfise nkitenza imbere mu myaka ine canke 5 hazoba nshobora nanje ko afise bakiriya banje canke vuga ati ntara hano navuye tugira naho ngene vyageze mu maje tugira utanga gucuruza Ego je kugira ntangure gucuruza kuntu vyagenze naravuye ruguru umukobwa umwe yambwiye ati mama Jando ibujumbura ugiyeyo ntiwigera ukena ati aya uguma wisira kwicondo tugiye ibujumbura ngo nzokoreka ngene mama Jando ngo dukora cyane mubwira turapanga umunsi turavugana rero uyu munsi tumanuka ibujumbura maze gushika ibujumbura uwo mukobwa yaranyeretse aho yahora akora ko yakora akazi k'ikiyaya nanje nta kazi k'ikiyaya nakora aciranyereka aho yashikiye hama cyenda hasanga abandi bakobwa nyene bakora akazi ko kudandaza cyane babwira ati je rero nta bintu byo korera amaboko je namenyereye kwikorera sinamenyereye gusaba baca barambwira ngo takujane mu isoko ndakwereke ukuntu ukora baca bampa aha isoko itarashe isoko nkuru ya Bujumbura baca bampa amahera ya bisi amajana 300 sinibuka mengari desa canke amajana 3 hama baca bampa n'amajana 5 baca bampa n'amahera yo kugura urutaro muri ico gihe nta kibanza jewe nari mfise nakoresha amahera amajana 5 nkacanga yenda nkagura ikaroti z'amajana 5 ku kibanza nkaca ndazidetaya ku migwi hari igihe nakuramwo igihumbi urumva amajana 5 naca nshiraha ayandi amajana 5 nkacanga yenda kuranguza gutyo bigahera hariho igihe naronka nyene urumva sinari bwatangure kubakaho nari nkiri inkumi narayaronka nkabika nkaronka yo kurya nta rasiyo nabagoza naragenda aho bihiye bakampa ivyo kurya nkarya hamwe nkaca nja kuryama haragera igihe rero nubakanye n'ugwanje maze kubaka ugwanje naho nyene nta ciyungunganije nagumye nkoresha ayo mahera amajana 5 nyene ndaduga gushika n'ubu isoko imaze gusha rero niho twaciye dusanzara ca turaza ngaha mwibarabara tuje ngaha mwibarabara turiyungunganya nyene amahera aragwira aguma ba menshi ariko ubu kubera igihe cyahindutse ajya amahera twara turonka ubwa mbere ubu ntaho tukironka ariko ikintu ca mbere kihari turashima Imana kubera
haradutungiye Ntimuri umuryango mw'ibarabara. turi mw'ibarabara ntidusega abana bacu bariga turabagurira amakaye byose ikintu cyose cyo mu rugo gikenewe usanga umukenyezi turiko turagikora atabwoba tavyo kuvuga ngo umugabo no musi ntiyazanye ngo jewe no musi sinteka cyo nta kirimwo hariho n'abadafise abagabo ngaha batunzwe no kwitemberereza utwi wabo bakadandaza batariko barasegerereza umunsi wose uri kuracuruza nubwo wowe ufise igihumbi ukava muhira ari cyo ufise urashobora kugenda kurangura ikintu c'igihumbi ugatahana nk'ibihumbi 5 canke ibihumbi 6 gutyo ubuzima bukabandanya nuko tubayeho twebwe. Félicitations mama Janda. Mama mugina byagenze gute? naje byagenze uko nahereye mu isoko nkuru ya Bujumbura. Mwarabagenzi na mama Janda. Yego twaje tumenyana twabagenzi. girlfriend diza Na girlfriend. Ubu rero kugeza n'ubu turacari kumwe. Nibaza ko n'imibiri burazompamba. Muraba besto. Abahanga bitango bamewe hamwe. mbega mama Mugisha wavye ko wari mu isoko ke igihe isoko ya Bujumbura isha mwavye ko mwasanzaye hari benshi bagiye kwa Siyoni kuri Kotebu namwe murazanga n'ahandi hantu dushobora kuba tutamenye muga hakaba hariyo n'abandi bace baja mu vyo kwanda hajya kwibarabara ugasanga turakunda kubona ama image birigwa barabibabuza abapolisi bakabibamenerako mbega bobo kubera iki batarondeye ivyo bibanza canke mwege kubera iki mutavuze ati genda tudandarize mwibarabara twemere tuze turahungana tuze turakwepana n'abapolisi Oya twe hajya twara tuhakorera kera. Kijya bakorera kwibarabara rya mu isoko indani isoko bugaye twaca tuja hanze. Mugabo igihe biheze isoko igihiye yego twashe tuva hariya je na mama Janda turabagenzi twashira ku mutwe tukatembereza urumva umwe aho yicara niho wicara kugeza n'ubu rusha turigira umugambi ati tuje hajya kwa ntazimba abo twahasanze bavuga ati mugosha ico tudafise kandi twarabihanganiye yego ivyo bafise twaca tuvyikorera tukabiha aba madame bariko bararengana babonye ko twarusha kugira mudanazi ivyo badafise abo mwahasanze kwa ntazimba yego ubu rero twaramenyeranye bose basha n'ubucuti uremera baremera mukadandaza ivyo bafise Ndavuga ikintu kimwe nigiye kuri mama Janda na mama Mugisha ariko tuba tuvuga muri girlfriend ati umuntu wese arakeneye umugenzi kuko je nibaza ko aba babiri igihe isokisha ibaza kuba bafise ubwo bugenzi ngo basunikane mu buzima umwe vyanse undi amusunika baterane kuraje tugende naho vyanse tugende nibaza ko mwacitse intege babimeze gute wari kubona nko kuba babi gusa ntabandi hariho abandi b'abagenzi mugabo ahanini jewe twagumanye n'uyu kubera nto gihe twava muhira dufise abisi gusa tukemera tukavomera tukavuga ati abana bagira baturarana inzara ntawe tugira dusaba ntawe tugenda ngo mirasiyo y'uno munsi rero ko dufise amahera ya bisi reka tugende dusanze ni muri bajya bakiriya bafise tubabwire ko twebwe vyanse baduhe tudandaze cyo tubasubiza amahera yabo gutyo turatinda turaduga gushika ubuyi ntawe dusega n'ukuri ubuyi nyamba ari igihumbi tugikoresha uko nyene kandi dutaha twungutse dutaha abana bavuga mama raje yambi mama tukaronka na sico tubaha yambi ya mama baravuga ati mama raje mama ratashe araho n'igihe bavuga ati pari raporo ya papa ugasanga bayambiriye mama cyane kubera bivanye n'ukungene umumama ari we yitayeho urugo cyane gusumba umupapa none mama Janda ubu turi mu kwezi kwahariwe umukenyezi muravuze hari ikintu wambwiye yuko aba bakiriko badandariza mu mabarabara bacungana n'abapolisi ko ari kubura uburyo nemwe muri mufise uburyo bukwiye bwo kuza ngaha canke mwaraburondeye nta buryo twari dufise ahubwo twabitewe n'inzara n'ikibazo kubera tutaronka aho tuja kandi twaba twari twaramenyereye kudandariza muri ville twabonaga ata handi hantu twoja ngo dushobore nk'akarero naragitwara baradufasha abapolisi baradutwara kwa Siyoni ngiye kwa Siyoni ndarangura ibintu byose birahomba nta n'ijana nataha uri mu isoko indani kubera ndi mu isoko ntamenyereye kudandazamwo ariko iyo nje ngaha muri ville ndacwengetera nkasanga abana bararusha uko mu ville niko bamuvira ibyo kumutwara mu karitsiye no basiye nabyo ashobora mugabo niga nibisanzwe umuntu wese aragira midi imworohereza gukorera nkuko hari umuntu ari kwa Siyoni umutwenga muri muzanye muri ville adashaka kwemera kuhakora ko aravuga ndamenyereye kwa Siyoni niho n'abakiriya banje bamenyereye umutwe yahandi ugasanga birapfuye mama Keva tugarukire nawe iwawe wowe urumva ko ukiri mu bitoki byonyene utaraja mu bintu vyinshi kubera ukiri kuregeranya umutahe mbega ibitoki kubera kenshi biva ruguru mwege bibashikiriye bishika ku gindi giciro mwe nimwe mwishingira igiciro canke bivanye nayo wakiranguyeko
oya biba bivanye n'ingene twaranguye gaca tukuramwo vurisema y'imodoka nk'ubu hoho igitoro atacu urumva baduca mesi nyene umva rero twebwe mbere bisanzwe ubu nta n'amahera twunguka ku gitoki nubwo numva abantu bidoga ngo turabazimba ngo turaduza ibiciro ntabwo twe tuduza ibiciro ni ukuvuga nimba iyo ruguru wa kiranguye 1,300 kiza gusa ikino ku 1,500 ni ukuvuga ujya muntu nawe abipakuruye mu modoka uramuha twe duca tugurisa 1,700 ikiro yego numva ko nawe uri kurariha naho wirigwana n'irasi ya saa sita no kurondera ubuzima bw'abana muhira no kurondera yakaye y'umwana kagahuzu k'umwana urumva ko ufite abana bangahe mu makeve mfise abana 6 keve niwe mukuru oya mukuru afite imyaka ingahe mukuru arubatse ahora afise abuzukuru mu makeve yego uwanyuma afise ingahe wanyuma afise imyaka 8 ego murabana ino i Bujumbura canke babasize hariya ku Gatumba oya zenda ataha muhira urataha muri rirane yego utasanga ukagaruka sangabe ntaha saa 3 saa 2 z'ijoro ukagaruka sangabe emwe saa moyo nsanga hajya canke saa 2 oya okay none reka makeve utaha gute none wo basuruhuka ryari utaha gute namaze mbwira ingene ataha ukuntu ntaha ushikayo gute ndagenda hajya hari ahantu hari parking y'imodoka iziwacu umva acungana ni yanyuma mugabo yanyuma none ko ariho mba ndonkiye amahera urumva ntararonka rasiyo y'abana ntaha muri ville oya no kuri sinota nusika gute noneho imana irabikora nta n'umunsi nimwe tse nigera mbura rasiyo y'abana mbura vyinshi mbwaduke none ga mama Keve wewe kuko wewe hari ikintu byari ahantu naniragiye batubwira ko batwita babuka igihumbi aho kuba babuka igihumbi burya ni injustice no kurenganyo kuko uba ukora utuntu twinshi ugasanga wowe ubwawe ntiwaronse umwanya wo kwiyitaho amafaranga wayarondeye warushe mama Keve ese uruhuka ryari mbega uraronka akanya ko kuruhuka nk'umuntu nka wowe nka mama Keve nk'umuvyeyi sitse nsanga abana bansiriye amazi mu kaduse nkaca nitera amazi nico ciza cukuvyara ego oya ntaco ashika 23h sivyo aho nitera amazi bariko barateka ushika muhira sangapi ushika muhira sangapi mvuye ino saa 2:30 saa 3 mbanze ndi muhira 30 minutes saa 3 abana bagushurije amazi cha bitera utuzi batetse oya baba barayasusa mbakirindiye rasiyo nzana yo amanda isikanye bashaba barateka cacumba ndaza koga muri duse amazi ashuhije nayo gafu aba yatahanye oya nayo koga nsanga abana bayashuhije kugira ubu nabo barazi ko nduhaga hama rero bagaca baba barategura utwuzanye gaca gutekera gaca ufungura tugaca dufungura twese gaca muryama urumva iryama nka saa 5 saa 11 oya saa 11 ukasizeri saa 12 kubera aho yarazi ngo aragabanyije amasaha none gashahu kubera ibitoki ntiho bibashikira umva avuze ngo agira byike saa 4 oya nusanga abandi babitwaye umwana wawe kurikira uwo yarongwangana gute ni nkumi aracika yaheza uzohava umuzana atanga umumenyereze kugira ngo ntazashomere akuruhurire mu gihe nawe uzogeze mu zabukuru uje kuruhuka ngo arasaze ntazoba nkibisubuye ubona ko imyaka indembere urabona imodoka ikize nyene twiruka ku modoka bishobora rero ntabishoboye wiruka n'igitoki mu maboko biragoye abana babura bahindera yo gukora nk'ukuri kurakora kwara abavyeyi basanga bakora mbwa ntibahindera abana babo yo gutigita yo gukora kugira ngo nabo ntibaze bapfe no bukene baratahura n'uburuho bwiye kugira asange yanashurije n'amazi batahuye uburu hafi amajando ofise abana banga hari wundi yitwa Chaseline imyaka ingana imyaka 9 arazindutse mama Mugisha wowe ufise abana banga Efise abana 4 yamugira bimwe wanyuma afise wanyuma afise imyaka 4 imyaka 4 mugabo arahejeje narahejeje warahejeje oya
umugabo si hari ni hari mwarabiganiriye ko arabona ko wahejeje arabibona prema ko muhanga kuvyara abo dushoboye kurera arabona ko babitubwira urabona ikiro c'umuceri ikibakwira bukeye nshashira ku inusu y'ubufu ibaze kandi rero ukaba munakigurisha 6,000 tuguru wa bine woguru wa bine twebwe kadukoresha ko 6,000 wabimbi nduryo zinje uryoshye twebwe turyo usanzwe gatari kazana yuzu mu Tanzania nanje bahora bagere ku basimire nkababwira mpo wa 4,000 ibintu ngene 4,000 sigaye mbaza ku nego ati 4,000 kubera iki ugaca banda bati none kuri kuraharira niko tuba twabiranguye ngira yenda babaza ikibazo muri abapfasoni kandi hari abashinga ntahi bari impande yanyu babigurisha ntimucinyijwe canke kubera muri benshi kuko mvuze igitigiri muri benshi kubasumba ndibaza abagore hajya nibo benshi mubanye gute n'abashinga naye badandaza ibintu namwe mudandaza twebwe abashinga ntaye badandaza ibintu natwe tudandaza kubera tuba turi urunani turi hamwe tugaragaza kubahana mu gihe wowe uri umumama uruba umupapa nawe mu gihe umupapa babona uri umumama akakubahiriza twese turakundana nta kibazo dufise murasangira ibibanza ibibanza bivanye n'ibyo badandaza barashobora kubwira ati wewe tereka ngaha nanje ntereke ngaha hama tugira urunani tudandaza ibi nanje ndandaza ibi kugira ngo abakiriya baje bashike batora iki nawe wawe batora iki hama hari ukuntu iyo umuntu aje gusuma arahamagara mwavuze ngo shika hamagara mu majando mama mugisha ntibihora bishika gake ugasanga uwo mukiriya aje hamagara baba mugisha mama mugisha ucunyishura igihe aje hamagara baba mugisha we kubera utavyumvise ugasanga baguciyemo ntibihora bibashikira ntibishika nego cyari abo mbona bari muri mama mugisha si hari ukazibona uraserutse ngo yango niho ndi ukaza uriruka ntibarabishikaga mama Keva nawe nikabura mu mafaranga reka mama Keva bivuge yifite ibitoki nk'ubu nkashika mbamagara mama mugisha ngo si hararagwaye kandi wicaye mu kabutiki wasamaye kubera hari igihe nanze mba nta wundi atabarakora ko n'igihumbi agaca avuga ati zere ko mbonye uno mukiriya reka nanze mbe ndamuha no gukanura akaba aramuhana bikeye mugabo agaza kumuhamagara ngo mama mukingwi ngo barakurondera kumbure nanze ze kumuha kubera nanze ikindi nka n'igihumbi mugabo urabitahura gutamutama uburimo umugira urumva uje ugasanga yaraza arakavuga none wantwaye umukiriya wamaze kumuha ibi n'ibiti ihangane mugenzi cire narinze ko atavyufise urumva uje ugasanga yamaze kumuha umwanya umwe urashavura ubundi mwanya ukaca wiyakira ukacivuga ati kumbe yo riziki ntiyari yiwanje reka ndindire abandi baraza urumva mu gihe uri muri business yo kudandaza ugumana ukwizera ukaguma uteze amaboko uvuga ati imana irabizana niko bimeze turabona kenshi mwugara amasaha akuze saa 2 je maraza gusoma ngasanga saa 2 niho mukiri hajya bakiriya baza amasaha baza ni kuri 20 mu basanga nayahe masaha bakiriya bakunda kuzira rimwe bakunda gusoma sanga pa abanyabujumbura bakunda gusoma saa 10 kuva saa 10 kuduga kugera saa 3 kuko ariho bava ku kazi nico gituma urumva isoko igihari mwavuga ati isoko rirugaye saa 11 reka twande hanze ibyo gutaha bwije twarabimenyereye ubundi n'abanyaburaya kuva isoko itaraje kubera isoko ihiye twe bambe ku isoko igikora ngaho isoko nkuru ya Bujumbura tugikorera indani hari ha amasaha yo kugara dufate saa 12 n'inusu baba bugaye natwe twaba twipanze twabiranguye nk'ahantu kubera twatuzi ko bace bavyugarana tukaca tubisohora kubera tubidandaza hanze saa 12 urumva saa 1 saa 2 twagera kwiyumvira gutaha saa 3 baca umugani mu kirundo ngo kari kure kajya bari n'amaguru uguca ubwenge kiyumvira plan A plan B plan C bigenze gusa bigenda gute mukora kugira mwunguke mukora kugira muze mubone mufise ibibanza binini mutunga umuryango bebe hari ama association muri mwe abigisha kuzigana amasosiyasiyo twarateye arimwe mugabo kuva igihe bavuze ko amasosiyasiyo adakenewe kuboneka ubu twabanje kubihagarika twarubahirije leta ku itegeko yaduhaye amakoperative nayo amakoperative twebwe finance twebwe tuja mu mabanki mu gihe tuba turose aho batugurana turagenda mu mabanki bakatugurana hama tukabasubiza amahera yabo n'inyungu yabo canke tukagenda tukabitsa kugira ngo ejo umutahe uheze tugende nabo baduhe okay mama Keva wabuze sorry mama Keva wabuze agatakiwe ari gatoya
ashaka kandi agatake kenshi ukoresha umutahe ungana gute nimba atari banga peut-être ko ashobora kuba hari abantu bakora iganya cyo kuvuga ati twashaka gushigikira mama Keve n'ibihumbi 50 cyangwa n'ibihumbi 100 mbega agatahe ukoresha uyu munsi gatuma uzinduka sizere ugataha saa 2 z'ijoro kangana gute canke ako wifuza ubwo ati akanda gafise noba ndamahoro no kwinjiza ayo nshoboye kugira umwana afungure neza anege cyo kuntu nibaza nuko ndavyifuza atavyo noronka gusa oya tubwire ayo uri kurakoresha ubu ngena ngana umutahe wawe ndiko ndakoresha ubu ibihumbi 2,500 amazana 2,500 kuko ibintu birazimvye usanga naho nyine ari udutoki duke gose amajana 2,500 ugura ibitoki bingana gute muri ayo muri 2,500 usanga ari ibitoki 8 9 10 gutyo kuko ibitoki birazimvye amajana 2,500 kuvuga amajana 250 250,000 uguramwo ibitoki umunani 9 nivyo igitoki nanga igitoki cyose ubunanga cyose biravana n'ingene kingana oya kinini nanga cyo kiba kigwanga 1700 ibiro 30 kugwiza 1,700 marorera okay hamukaca nk'ubu birasohotse byose wunguka ngaha ndashobora kunguka nka 225 51,000 igitoki kimwe uravyumva nawe ibitoki birazimvye frame yego nuka 200 ku kilo munone kumusi hasa ucuza nk'ibitoki bingahe wacuje neza bitanze nacuruze ufate mu minsi mikuru mu minsi abantu basuma cyane mu minsi myiza nk'ivyo bitoki ari 8 7 9 ndabimara vyose na 10 bigahera na 10 bigahera mugabo ivana n'ingene uba waronse uwo mutahe haryo atamutahe ubufise wo kurangura vyinshi minsi mikuru nta uronka kugurana kuko bose babayashaka bariko baratambana bayirangura ibintu vyinshi kugira abakiriya baze kuronka okay yetari mu minsi mikuru naho umugabo ukavuga ati Jeff na musi nacuruje vraiment hamwe utavuga ufisa kamwemwe wacuje ibitoki bingahe mu minsi isanzwe umugabo wacuruje neza ibitoki 8 yego abakiriya bafise mu Keve Makevara bafise none baranguye 9 ugacuruza 8 harara kimwe okay murumva kwa meme yuko mu Makeva 225 nidoga abura umutahe gusa umutahe nuko nabuze abakenyezi bamfata mu mugongo kandi bahari urumva kuba bahari barahara nyene babagenzi nyene turi kumwe mugara mu microfinance mu Makeve haya mu microfinance ashigikira abakenyezi yarabikwigisha ukaja kubika amafaranga ya muri microfinance kashaka kuguha akadeni kakongerereza umutahe ajya naragiye muri microfinance ndapfayo kubera uburyo buke n'ingwara utaronka yushirayo urumva harageze aho kare nari mfise nk'ibihumbi 300 hama umwana aragwaye ukoresha umutahe bitaro muri pesereza ntanga amahera meza wa mutahe ucurahira umva sinabaye ngironka nzana muri microfinance oya mama mugisha ibintu mudandaza vy'imboga bimaze imisi birabora bigapfa wowe urafise umutahe uraranguye ariko ibintu ntibiheze muca mubibika gute Jesse nigera ndangura ibirara urangura ibihera waramaze kumenya clientele yiwe okay jewe nzana ibiro 10 vy'ubushaza birara biheze irenga ifungo zitatu fise abakiriya bazi naho mba ntafise ndabahiga hari hose Jesse ndangura ibirara zirara ziheze ugitangura ubu waramaze kumenya aho ugeza waramaze kumenya ati ku munsi n'ibisi norenza ugitangura ivyo bintu vyakubayeko oya nkitangura nta mutahe narefise narangura wagira dukedo narangura bike mugabo bikarara biheze bibe bike ayo bitanu ndarenda bibonye tiya tomate tubona ziba ziri hadaga mama jando
zose hajya tuba dufata zihetse umunsi wose zirahera hari igihe bishika ntizihere canke zigahera bivana n'ingene abakiriya bagiye baraza kubera tugenda mu isoko tukaraba rurya rukomeye rugumye rushobora kurara iyo ruraye nta na kimwe niyuzu rusuma nka rurya rushasha kandi rwari ruraye nivyo ariko nibaza ko mwifuza gutera imbere kugira ku buryo mugira vyinshi mugira abantu benshi bagura nibishika ko umuntu aza kugura agasanga vyaheze nibaza ko ibyo mutifuza ko hagira umuntu aza kugura agasanga ubushaza bwaheze ko aranguye ibiro 10 gusa mutegura gute uyu munsi mwarateye imbere kandi baza ko byabugure n'amaso mubona gute mu myaka iza eske mubona mutoshobora gutera imbere ku buryo muvuga ati tugira tugire legumiere yacu vuga ati nka mama ndafite yiwiwe na mama mugisha yiwiwe ebana ku gitoki mama Kevin ana usavuga ati ngiye kugura igitoki kwa mama Kevin muravyumvira murabitegura mubipanga guca ngiye vuga ati nzoduga gahoro gahoro uko mani zogendera turavyifuza nta muntu yoshaka kuguma ari yasimbira ku modoka y'umuntu twese twifuza ko nka jewe ndifuza ko kugera mu 8 Imana izoba yampinduriye akazi ego nkaja mu botike yiwanje hamwe umuntu ashika nkamwakira mvuga ati hani iwanje uraje ndaguhaye n'agatebe yicaye kwa mama Mugisha agasima tekanye ngira ndagutegurira ndavyifuza kugeza mu 8 ukwitegura gute none kumva ibintu byose imigambi yose irategura ndahera kwa mbere ndiridimba nkumva ku maguru ndarushe hamwe na jewe mvuga ati Imana yompindurira akazi ubu nyene byo bavyiza nkabiheba kweri uraziganya urakorana n'ama microfinance ndikuvuga kugitegwa kumva nti ushaka kudiridimba azogera mu gumana no kuradiridimba ngo utabiteguye mugabo wabiteguye uvuga ati ko ndabikaduke duke canke niko yakorana na microfinance kanaka kugira ngo nihagera baguhe credit baguha gatahe uko gucuza n'impano urabifise usakiriya bawe uzoshaka kuyiriha iyo credit uko bitegura gute ndiko ndabitegura ukuntu nza ndabika 2 canke 5 kandi ndazi ko hazogera ico gihe vyagwiriye ntirirwa ndabwira n'umuntu ati ngurana nkoresha yiwanje meze gute muri kazoza bibona gute mu 8 azoya gusiza canke zo bamusize kubisanzwe ijana ntijya nka murindi ariko nta wovuga ati ntihogera ataki ntararonka kuko iyo uri kurakora ukora wibukana kazoza kari nyuma yawe ibyo twagerageza kubikora ariko ugasanga haciye haza nk'ikintu gitumye ni n'uwo mu 8 wiyumvira gutegura iki ugasanga ntugishitseko bivanye no kungene abakiriya baje canke bataje kubera ubu ubona ko ibintu byarahindutse abamama ubu yanditwe dusigaye dukora ibintu biremereye urashaka kubipanga bikanga kubera ubu uri umutwe umwe uri gukora ibintu byinshi jewe igihe Imana izobimpera ntaho nzi mugabo ijana ntijya nka murindi musi Imana izobimpa jewe nzobitega amaboko kuko ndiko ndadandaza ngo manizeye ariko simvuga ngo igihe ikingo kizoba kimeze uko igihe kizoba kimeze uko nzobona bishika kuko sije ndavyihana Imana ibikora ikibazo kindi ngenda babaza ndafata kibaza mwese murubatse murabose abagabo mwese murabose abagabo hariho ukuntu abagabo b'abanyafrika kavabanyafrika kasubwe ngo barundi gusa iyo babonye umukenyezi wabo akora cyane azinduka kuja kurondera agasumira umuryango akaronka amayara y'ifu abagabo baca baremara bagasigara bibagiye ko haribo mutwe w'urugo bari bafise akazi ko kuronderera urugo ugasanga umugabo ahubwo niwe wosiga umugaburira kandi ari we yari kukugaburira ntatahure ko wagiye gukora kugira ngo umusahirize umufashe mu gutunganya ivy'urugo ugasanga ahubwo niwe usigaye umugaburira ni wowe umuha amahera bise kuja muri ville ni wowe uriha amashure y'abana ni wowe uriha rasiyo ni wowe uriha inzu mbega abagabo banyu bimeze gute barabafasha barakora nabo nyene canke baba canke vyagenze bimeze gute mwebwe twebwe twaramenyereye urumva iyo umugabo arose arazana ugatora iyo atarose naho uriyakira ugakora ibyo biba bikenewe ngaho mu rugo kuko watambutse ikirenge ntushobora kubura icyo umwana ariko ntiyaciye umunebwe ngo areke gukora ngo areke kurondera kubisanzwe hariho abagabo benshi bamaze kubona ko umumama ariko arakora yiruka bamwe baca birekera bakarera amaboko bakavuga ati bisa n'iyicariye tikizima umwana nyina we yagiye kurondera umugore aragenda ararondera hariya abana arabazanira ibyo bafungura nta kibazo nifitiye aca yicara rero hamwe hari igihe bidutsitaza mugabo bavuga ngo kubaka
ni ukwihangana kubaka ni kugereka ibuye ku rindi ni ukwihanganiranira rero mu gihe uba warabikoze igihe kinini uravyihanganira ukavyizera kuko nta kundi uba uriko ubigire. Makevu bimeze gute? je vraiment nuvuga ati birafuma buke buke kuko ni n'umutamu urabona ko dusaze. Ako watangiye gukora kera ntiyari bwa mutamu? Oya kera yarakora mugabo ntagikora mugabo ivyo akora byose nk'ubu je namanutse nawe araza mu mirima karima ibiharage umva rero tageze aho twimbura aho uraronka kuvyo yakoreye murashiki uko ndiko ndazana natwe na ivyo naronse turya nawe haragiraho abayimbuye abariwe ariko aragaburira umuryango. yego Uwo ni sawa sha canke tukagurisha mu kwicenda twabuze amakaye y'abana tukayaronka. yego wowe nawe goma muki oya je vraiment arakora ariko arakora ariko byinshi nije ndabikora yego kandi se ndabimuhora kubera nije namureze uko uvuze ko wamureze uko bisigura yaramumenyereje ko atigita yiruka. nije namye ntigita cyane byose ubu rero urumva avuze ati ndaguhaye 5 vuga ati Yesu ahabwe icubahiro n'igihe utampa twari tubayeho. Okay, mugabo Greta iki ni kibazo gikomeye. Ni kibazo gikomeye kandi marisha ko dushaka kuba twokwicarana ko hari benshi dushaka kwicarana ngo tuyage ngo tuvugane twigishanye hagati yacu tukanuzanya amaso. Wavuze ko ariko wamureze ese kubona bidashaka gukunda ko umurera ukundi kuko mamugisha uracare muto sivyo abana bawe bashaka ko bakiri bato barakeneye kuzoregwa kuzokura kugaburirwa kwiga bega kujya wamureze ukamurera ari wagira gucyanye ntushaka kumurera ukundi kuntu ku buryo umwigisha nawe nyene gukora ntubu mushira ku meza imisi yose warakora kandi ahaburya ntumbona ukuntu agenda akuze ndakuranda bara uracari ngo oya nukuri umuntu n'inkumi yanje ngana nk'uko kwawe nukuri ntabiri yiye waranya witwa Greta. yego mama Greta Gisha Greta. ndabiriye kwera warabiriye isunya kinga jena bise imyaka 45 iyo rero ni myinshi hoya mwana afise gasura ko umuntu afise myinshi bafise nka 39 yego kwera natwe ko arakora cyane Natwe sport. ni ga sport Uragira sport yo kwiruka ku muduga. Ije ni sport. yahajya kugira ngo yirukana n'ikapo Muga nivyo bisazi. No kuba mu bantu baguma bavuga nk'ibisazisha. ko akirimo kada musumo we mutaho ati rero ati araguha arakora ibishoboka Nakora ibishoboka. erega hajya abagabo ntibaronka amahera nk'ayi wacu Oya sico kimwe. nibyo Yego. none ko bakora bagahembwa indwi heze kandi bo baza bayarinyoyemwo agacupa nawe ugakora buri munsi ukaguma wungutse ubu urumva wungutse ntutegerezwa kureka gusumira umwana kandi ntuzoreka aho ndi ngo azosuma indwi heze canke ariko hajya hari abagabo mukorana bacuzaga abantu banyine baronka ku munsi ni bake ni bake mugomba Ni bake kandi muri abo bake oya hama hariho ama exception. Hajya umugore akazi kose kaje ko kaje kose ko kaba kameze aragakora mugabo umugabo aragaharura naho kaba kinjiza ko bakankeje ko bakandengeye karateye isoni ntakonokora mugabo umugore ugasanga akakora akaje kose mugabo si ingeso yo gushigikira oya sikuvuga ivyo mugabo urumva uvuga ikibi n'umugabo adakora nako basi imva yavuze ati nahanza ni 500 ndavyemera kandi hari umugabo ashobora kubura ko kazi mugabo akagufasha kuziganya nayuzanye hakaba n'uwundi ahubwo rero yasesagura aja kuyamura urayashikanye aca yakurira ko yose none ubu wobo kimwereka amahera umugabo mbenye were oya si nkuru no Greta jewe ni benshi nzi ushaka kuba taje mu biganiro mugabo akubwira ati jewe nirwa nikorera akabase ku mutwe nkava hari anye kure nkaza muri ville nkacuza izomo nkacuza iyo fondote hama nataha muhira nasumye ivyo biharanga umugabo akanguta ambwira ngo ko nasumye inyama
uravyumva Ni vyinshi barahari. akaba ari agashika yamwaka isigura ngo uyu niba yarashoboye kugira ubwenge bwo kuvuga ati amafaranga ninje ndayaje ko ninje nayaruhiye ni ubwenge yagize sino hari benshi batagira ubwo bwenge hari ikintu utarabamwo udashobora kukimenya disure certaine yuko ngaha abagore benshi bakubwira ati nimba narize kuyamuhisha nuko nabonye ko atakamaro aca yasesagura kure yarabanje arabibamwe ivyo bihe vyuko ayamusesagura je narabibayemo ariko ubu aravuga ati ase shitse mvuga ati nabikije mu majana kandi ndayafise mu mufuka navuga ngo yabikije mu mugisha nabikije mu mugisha Mbe musi bahuye nti mama yari umugabo wanje ntashobora kumwaka n'ubundi kandi ari banga ry'iwacu Tashe bwije uvuye kurondera ugasanga umucanco wawe yashavuye akanka no kukuvugisha oroke nawe wari kurondera ujuzanye ishashe ariko wewe yatashe nta shashe yazanye ugasanga ariko arashavura ngo utashe utevye ukabikemura none gasha jewe nabonye ntota ntafise agashashe ejo abana baronka ivyo bafungura urabona ko nawe waje atacuzanye mugabo je nakizanye nibaza ko wakwihangana no wakubwira ati kora 24 sur 24 mugabo umuryango ubutunge nibaza kutobabara mugabo ntimukubitwa hari igihe agushwanira akagukubita ngo utashe utevye kandi yarabizi yuko uri ku kazi uri kurarondera ugasanga rero biragutsitaje ugasanga nawe urashavuye mugabo kubera ubura umumama ntuciga intege nahagukubita ejo uravyuka mu gatondo ukagenda n'ibipfupfuri kandi ntibishika yuko ureka gutaha rya joro urasubira kandi ukaca utaha rya joro n'ubundi agashavura ko nta kundi uburi bubigire kuko ntaco aba ariko aragufasha hari abashobora kuba badukurikirana bashobora kuba baciye muri ivyo bihe bagacika intege akavuga ati ko nkubitwa reka ncike intege kandi abihebe gukora ugasanga ugiye mwe baragusega abana bariko barasega umugabo ariko arasega mbega wewe nibiki mwenge mwabayemwo kugira muve ko mutocika intege kuko bose barishwe n'inzara ntimuvuge ngo mwarishwe n'inzara benshi barishwe n'inzara benshi baragendana abana mu migongo bagasega canke bakemera gukorana ku kadobo abapolisi akabibanerako kubera bitemewe mwe n'igiki catumye mudacika intege mwavuze ati nkubitwa joro n'umurango ndazinduka ndabikora twebwe icyatumye tuguma twirukangana kubera twe twaramenyereye kudasabiriza twebwe ibintu byo gusaba ntavyo twoshobora nico gituma nubwo biruko twagumye duhata gushika n'iki gihe tuguma duhata tuguma turondera kugira ngo turabe yuko abana bacu bokura nkuko natwe twakuze kandi bavuga ngo umugabo ni nk'umwana muramurera umugabo uramurera mama mugisha nawe uramuretse umugabo ni nk'umwana ni biremwa c'est ça c'est dans la nature birabivuga okay ikiganiro ni ikiganiro c'ubugenzi nubwo twagiye mu business mugabo mama Jando yanyongoreye yuko umukunda kubera yitwa Mugisha ndamukunda cyane uramukunda cyane niranwa n'ifura yanje ntibirashika umwe ahomba uwundi ntahombe mukavyurana iyo bishitse umwe agahomba kubera tuba turabagenzi nkubaraza kanyongorera akambwira ati mama Jando ibi bintu bimeze uko ibintu bimeze uko nkaca mubwira ati rero ko ibi bintu bimeze uko nyamba afise 220 tora 10 nanjye sigarane 10 turabona ko sigaranye 10 genda urondere nawe agafuka abana ntibarara inzara tukabaho uko tukiyungunganya uko tugakura nagirwa n'uwundi yego Mama Kev uti wewe abano bantu bicaye ngaha baragufasha kuvyuka ntutembe bigenze gutyo ngo mu gisagara nawe akajambo babwira ko kubashimira canke iyo bishitse ugahomba bakakuvyura urabasubiza nta madena hari ntabura ariko ni deni n'umuntu turagenda biragenda yego ariko nukuri ndagerageza kubashimira nkababwira ati mugenzi nubwo hari gihe mpomba nkaca nsanga nasumize muri wa mutahe wiwe hamwacha ndamuganira ngene vyagenze nkabwira ati mugenzi rero nyihanganira ndite n'ijyawe ndiko ndarirondera gihe Imana izompezagira nzoca ndarikuriha bikagenda uko nyene misi kegera imbere sa imisi ikaba iragenda imisi kabiragenda arigiwe imbere babana bakaba barafungura neza baza umwana yagwaye kwasi nawe uri umuvyeyi ko ari uhangayika ukababara Bumva nuko nyene bigenda je novuga ati Imana ibahezagire mbere ibongerereza aho bama bakura kugira bampe yego vuga amen mama Mugisha mama Jando yego mama namwe rero kaza muno basaba muze munaza namwe kudushorera igitoki uri arasorera igitoki je muranza genda gitwaye genda ntwaye arakwemere ko agenda gitwaye karibu yego n'abariko barabiraba ni mama
Jando, mama Kevin, mama Mugisha kwa Ntazimba. Kwa Ntazimba ni hanini. Hariho kuva kuri Cafe Goma umere nk'umanuka kwa Ntazimba. Niho baba bari. Muhagarika umuduga hajya ukaca umuhamagara azariruka. Mama Jando. Banumvise. Bambe mama Mugisha. Wewe urumva ko andiko umuntu yaravye ikiganiro kuva gitangura gushika ubu yumvise ko uri umuntu waramenye kudandaza nta nikikuborera ko gihari ni giki wobwira aba mama bashobora kuba baradukurikirana canke bazokumva iki kiganiro cabaye bashobora kuba bavuga ati jewe sishobora kuva mwibarabara gusegerereza ego gusegerereza nta muntu numwe abikunda nta muntu numwe aba yarabihisemwo mugabo ugasanga aravuye mwibarabara afise 5,000 uyo munsi yaronse 5,000 naho umuntu yagera mu ijana mu gatondo hashise mwijira afise 5,000 ni giki wo mubwira ni giki wo bahanura bave mu mabarabara gusega ko ubukene buri hose ubukene buri mu bantu bose ni iki wo mubwira akavuga ati gura ko gatoki kamwe nkuko mama Kevin yabigize urangura ikiro ukironke kamajana 2 mwege nk'iki wo mubwira kuko mwe muko murabivuga bisumba twebwe twumva bavuga ati mwe ntavyo muzisha ako mwe murabizi mwarabiciyemo ni nk'iki wo mubwira kugira bumve ko ubuzima bwanyu aho kwibarabara ataco bubaye jewe mama nkanje bajya basegerereza ico no bahanura naho wosega umunsi wose ukaronka 3 ukarangura akadobo k'indimu 3 byunguka 3 uciye ujya 2 ukabika 1,000 ejo uzocurangura n'agaserere ucumatanya n'indimu kandi ubuzima buza buteye bugenda buke ureke gusegerereza no kuri je kugera ubu aho ngereye fise mwabo bana bane sindigera nkoresha umutahe urenga nk'ibihumbi 105 hari igihe no umutahe ugenda ugahera nkashika ku bihumbi 210 kandi sinegera ndehukirwa umwana ndamwigisha ikintu cyose gikenerwa tuba mu nzu yo gupanga nk'iyaranza nkaraba ukuntu nkina karimba ka 2 ukwezi kuzohera mvuga ati ndafise na senkana ashobora kuriha inzu canke mutama kanyongerereza nukuri abakenyezi basaba no basaba ko bo kwitwaza gusaba bahiga gatahe ko ibintu byo gusegasega uko buke uko bwije ntaco bimaze ugasanga ari mwibarabara ntahandi n'umwana wawe akura agashikira mu byo gusega no basaba ko bo biheba jewe baba barengera basubiza inyuma ko hari ikintu baravuga nkumva kirambabaje Jado umufasoni nka mwebwe ndi mu mama nka mwebwe ndakora cyane ndazi ngene gukora cyane biruhisha ndariha inzu ndagura rasiyo mugabo nje ni ko nafise umugabo tubana mu nzu impamvu nduhishwe n'ibyo bintu byose ko urumva ntawe mfise ngo turasangiye kuba mu nzu mugabo mwebwe muriko muvuga ibintu uyavuze ikintu ngo ndariha inzu umutama kanyongerereza urumva si wose ngo ari hinzu ni wose ngo uri hinzu usabishitse arakongerereza byashitse nuko watanze rasiyo wegishije abana n'inzu wayirisha mbega nibaza ko kuba mu kintu cyane hatebaho kimenyera ukumva amenga ibintu bisanzwe ariko wumva uburuhe bw'umubiri wawe mu gihe wa muntu agufashije niho wumva ati ega bwawe nari ndushehewe mu mubiri wanje ndumva ko hari ikintu cari kibura bega ni kihe kintu mwobwira abashinga naye banyu canke abashinga naye bagwa bakenyezi benshi bakora ikiganiro bashobora kuba babayeho ubwo buzima aribo mu gifasa bavuga ngo pouvoir batanga ibintu byangene byose byo mu rugo mu gihe bafise abashinga naye bafise amaboko bafise amaguru bafise ubwenge kuko n'ibimana yabihaye twe turabafasha tuza nitwe siwa dufasha niwe nitwe tubafasha kubera ikintu ne mwumva byari bisanzwe ko ari we abumufasha kandi ari we warukiye kumufasha nikiye kintu mwobwira abashaka nagira bumve ko vyokoroha gose ko urugo rutera imbere mugihe mwamuri ko murakora mwese mugihe mwamuri ko umwe afata ikintu avuga ati jenga ngisha abana undi nawe atingira nze ndarihinzu undi navuga ati abana bagwaye inzu bavuza undi navuga ati ntangerasiyo komsa wewe wa mutahe waho urukura mu nyungu nyinshi uzokwiyongera umunsi umwe usanga utari kurasora amahera menshi uri kurusohora make kugira ngo wongerereze wa mutahe wawe ejo utera imbere kubera ko hari undi muntu yafashe ikindi gihengeri wari uri kurafata wenyene sivyo mu ha message ushaka ko batazoyibona mu gasanga umuntu arabiberungikiye kavuga ati ega n'umugore wanje arafise rezo biratahuritse ndamushigikira kugira ngo nta mutayi wawe wiyongere ahantu tuba ejo tuzotwimukira ahantu heza
ejo azagire ya boutique yo nkuko avyifuza mu mugisha kurumva uri wenyene nyene ushaka gutera imbere uri wenyene biraryoshe gose iyo ufise umuntu akuri inyuma agushigikira mu migambi yawe akubwira ati burya naho vyahomvye kubwira umuntu mubana niwe bari umufasha niwe bari umuntu mugenzi wawe vy'ukuri ko niwe mu marano njoro ryose muganira ahubwira ati naho ibiraya vyahomvye gerageza igitoki igitunguru cahomvye gerageza isereri kugira ngo ubuzima bworohe kubisanzwe nka jewe mu buzima nabayemwo eko jewe kubimuzima nabayemwo sinigeze mbona jewe hari ikintu umugabo jewe amfasha kweri ndabivuga nishinga intahe ariko jewe narashoboye kubaho ngahi Bujumbura ngapanga inzu abana nkabarasiyona nkabigisha n'ubu barakuze amashuri barayarembeje ari jewe nyene ukunyene kubisanzwe hariho abagabo benshi badashaka gukora kurya kuntu bavuga ngo udakora ntakarye yaba uko bavuga ngo udakora ntagafungure abagabo benshi basanga benshi badafungura ku bwanje mugabo rero jewe ico manura aba mama canke aba papa duhereye ku bapapa nukuri aba papa bave hasi badufate mu mugongo kubera aba mama turarushe aba mama dusaza n'ingoga pare raporo y'abagabo mugabo simvugiye hamwe abagabo benshi hariho abakora hariho ababikora hariho abafata abagore babo mu mugongo ariko nibo bake kukuntu ndabibona ahantu hamwe no bahimiriza gufata abagore babo mu mugongo bakamenya yuko urugo ari babiri hama bakarera abana babavuyemo bagakura kuko ni kazoza ku Burundi n'abana b'igihugu hanyuma abamama bamenyereye kurondera ntibadehukirwe bagume barondera bagume bafashe mu mugongo abo bavyaye kugira nabo bakure bazogere mu zabukuru babahanure nabo bababwire ko kubaka ari kugereka ibuye kurindi kanatsinda ngo namutaziriye amaboko igihumbi twe turabikurikiza kuko turazi ibanga ryacu ariko ufise amaboko abiri utuzuravye ufise amaboko abiri nawe ufise amaboko abiri yandi n'amaboko ane nta maboko igihumbi ufise izo bintu baratubesha no gushaka kutwica dusaza tukiri bato twari kubaho ubuzima burebure none kari ivyo twari ivyo twari nyene baratubeshe ni culture yatubeshe oya gata sivyo ntabwo ari ivyo oya ntabwo ari ivyo sindavyemera sinkivyemera ivyo bintu vraiment nivyo ku ico kintu bise nibaje sanse yanje no gihama kigiye nuko umugore ashaka kuranya ibintu vyinshi umva uri umugore mu rugo urakora ka business kawe byose bikagenda neza mbwa nibisigura ko uca ufata amatashe yose ku muntu umwe ku maboko igihumbi kubisanzwe ifu ko haba ariho uwundi muntu agushigikira umumama arahangayika arahahamuka kuri kintu uhahamuka byamuvuyemo kuri kintu uhahamuka cyangwa ugahangayika uya havuma jibiga birambabaje umva niko ngeregize chance gushana n'abantu baba ari bwo buzima ndiko ndumva ampleur niba twanda abandi bakora bitahura bakoresha bayisha mu bibanza byanyu ndiko ndumva uburemere mugira mu gukora muraruha mu kuriha amashuri y'abana muraruha mu gutanga rasiyo muraruha mu kuriha inzu mukaba mufise umuntu w'umugabo umuntu akuze ataka umugoroba yanyoye canke atanyoye ari kujya gusa no kuryama yego tubibayemo muri ubwo buzima kandi turabikora vraiment ahubwo aba mama kweri twosaba na leta kweri yuko yogerageza mu gihe tuba turiko tukiyungunganya vraiment kubera aba mama turarushe abagabo bose bahari amakoperative yo kubigisha ko byinshi usanga bigisha abagore kwiteza imbere umugore gute kubaho umugabo mbega abagabo baraja mu makoperative bakababwira ati burya kugira umugabo mwiza bimeze gucyanye gute afashe umugore wawe unabibwiyemo bawanira mu macupa ahubwo unabimubwiye ajane yiki abura icazanira abana yo caro nk'icacira muri koperative oya ntivyo kunda usanga abamama benshi ati mpare nzanayo abamama benshi aribo bariko barakora iyo timare yo nzandazanayo kubicayo ni wucu utanga usanga ni wucu uzura yamuhaje kubitsayo wucu usanga uri kurayatanga rero ubimaze kubibona bimeze uko urabibamo uko nyene kuko nta kundi uburi bubigire ukazi ku 9 kugeze menya yuko ni uniforme na makaye ni minervare y'umwana kandi menya ko ntawe nsaba kandi ikibazo kiraho nuko wabimenye niho hari ikibazo nibyo nisanze muri natanguriye ko gushika n'izi saha rero je mugani nibaza reka je nisabire leta yacu niko nibaza ko dukeneye gutwiga cyacu gitera imbere kugira gitera imbere bisaba ko dukorera hamwe kugira ngo dutezanye imbere apana ko ari abagabo gusa bokora abagore batariko barakora apana ko ari abagore gusa bokora abagabo batariko barakora ahubwo twese twokora tugashira inguvu hamwe ko iterambere rihera mu umuryango uteye imbere igihugu kirashikirwa rero mu gihe umuryango utari kuratera imbere
murumva ko urakena ejo uzosaba mugenzi wawe ideni nawe uzoba uriko uramukenesha ejo nawe asaba ideni mugenzi wawe nawe umva usanga ni igihugu cashikirana na bwa bukene bwahereye mu muryango umwe. Rero nibaza ko abakora amaseminere abigisha abakora ama ONG nukuri bashira ingufu mu kwigisha abagabo barundi kuko barafise iyo ngeso ndayivuze ko ari umutima kuri benshi iyo agize imana akaronka umugore w'umukozi akora cyane aca yicara akamera gutya aravuga ati je umugore wanje ni boss lady azongaburira azogirante kandi urumva ko ntaca bari karafasha si bose mugani bo benshi atagize imana ngo bige bakore mu mabanki bakore mu ma institute ya leta usanga ari ubwo buzima bayemo urumva ko ari ikibazo baba babiri si kuvuga ngo ukora muri banki ngo ivyo ntavyo wogira hari umugabo adafasha umuryango kandi akora joro n'umurango ubonye afite ikibazo ariko abaraka ega bari ingeso ubundi uko umugore akora nawo bishobora oya harega ndakubwira ngo badufatira Greta ndahazi twe dufise imitima yoroshe ntabwo ushobora kugaburira umwana uri umukenyezi ntibikunda ucuba naho yayivuze kare ko arakubitwa mu gakavyo kaja gukora ko avuga ati yimvira wa mwana yavyara ati ngo wa mwana navya ico gusa umugabo ni isanga ko adasubira umuryango ico gusa numva nobwira abantu nuko isi yubatswe gutyo isi yubatswe gutyo ku buryo titre bahaye umugabo ngo niwe mutwe w'umuryango umengo baca bayifata ukundi kuntu kuba umutwe w'umuryango ni kuvuga amategeko nije ntegeka nije njeringe n'ibintu bigenda nije wemenye ibi mugabo ntibamenye yuko havuye umutwe ntushobora gukora ata mutima ata maboko ata maguru bisigura ko aho se hasigaye n'umugore rero numva umengo niko isi imeze baratubwiye ko mukobwa ni maboko igihumbi kandi amaboko igihumbi si ubwaho ni wowe ubikora ni kuvuga yuko ico ikintu cose wokora utegeza kuronka umuntu umufasha umumama ntashobora kuva mu nda atamenya umwana ico azofungura ariko umugabo aroga akagenda kandi azokubwira ati sinaronse ntaco mfise kandi abatekanye abivuga atekanye ariko mama Keve ville ntavamwo adafise ico ashira abana rero mugabo ikindi naco nobwira abakenyezi ari nuko batera intege nibaza yuko waragize n'Imana ukaronka n'abana niho umenya ubuzima ico arico kuko ibitwo turabivuga ata mwana ufise ntavyo ushobora gutahura atanzo yaziriko zirakurirako ntavyo ushobora gutahura umumama arabizi neza yuko jewe n'umugabo naho yo mu 10,000 aramenya ingene yagwiza kandi agasanga nirasi atatanze arayisanze ku meza araryamye aroza arafunguye ntamenye ikintu na kimwe akavuga ati jewe umugore namusiga 2,000 akanyama yagakuye he kuzodutorera dukuye he bisigura iki turi umugwiza mu muryango numva no babwira yuko bajya abana nta kundi ntushobora kuva mu nzu umwana utamusumiye ibindi ho atamwana ufise urigira ntacu bunezwe wavuze ko utarubaka wajya aho bihiye ariko ubu ntushobora kuvuga ngo uzojya aho bihiye utegeza gusiga usumye wo bikura ego kandi barabizi baribwiriza barabizi tuvyutse nyamba hari ikintu kihari baravuga ati tuvyutse nyamba hari ikintu kihari urumva mu gihe ubona ubuzima urimwo abantu burabategura hakiri kare umwana uramubwira ati jewe mbyuka ngenda mwana nje urabizi urumva nyamba hajya hari hicayi muze gusuka icayi mufungure muhejeje igikorwa mukora murakizi nyamba mwiga mu gatondo barabizi ko bace bavyuka baca banywa gacayi bakaca baja ku ishuri bavuye ku ishuri hariho n'igihe bashika bategura utwo bafungura bakadutegura bakadufungura urumva umwana uramutegura akamenyera akora udukorwa two muhira ku buryo uva hariya usanga ibintu ari vyiza bitonze ku murongo niko bimeze turi mu kwezi k'umukenyezi turi mu kwezi aho twigisha umukenyezi gutera imbere kuva muri ahantu twari tugaranywe twari twibaza ko umukenyezi atari wo kuyiga atari wo gukora rero urashobora kuba muri ko murigisha abakenyezi ingene bo bigenza ingene bo bigira iki ingene bo kwiteza imbere mugabo inyuma afise umugabo amusubiza hasi inyuma afise umugabo atamufasha kuziganya inyuma afise umugabo amukubita tuzotera imbere tuzokora tuzovyuka dutaha amajoro ariko tushika bimwe bakwigisha ngo utere imbere ngo ugire iki ngo wubahe umugabo ukacushika ugatusanga umwe ari kugufasha niwe ariko aragusubiza inyuma kuko nimba kera abakenyezi batatorana mu miryango nimba kera abakenyezi batatorana mu miryango kenshi bari basaza babo basanga ari bakora bacinyiza rero kutwigisha ngo twiteze imbere ngo muri ibi nibi tuve mu zone de confort mugako tusanga ba bantu nyene tuko turagerageza
kwereka ko dushoboye niwe bakaba dusubiza inyuma rero nibaza yuko umukenyezi n'umushinga ntahe biragendana kandi nitwanse ko umushinga ntahe ariwe mukuru umushinga ntahe niwe mukuru ariko niwe wa mbere yofasha umukenyezi kwiteza imbere kuko ni watera imbere ukazana ivyo bihumbi 10 hakubigwiza akaca bigusaba ngo aje mu kayeri canke mugira umugambi udashobotse mutavyumvikanye ko nibaza yuko ngaho buri kurasubiza inyuma umukenyezi biba vyiza yuko twomenya yuko iterambere ry'umukenyezi ritegeza kujana n'iterambere ry'umushinga ko kwisi turi kumwe sishobora gukora ikintu jenyene nanje atari karamfasha rero reka nshimire cyane aba bantu bakora baje ngaho mu kiganiro batubwiye ingorane muri bamwe twahora tugisha ikiganiro tutari bwavuge badahura nazo dayero batanazizi batari bazi n'ingene zitwa n'ingene zisa ubuzima buratandukanye umugore wo mu biro mama Janda afite ibiro vyiwe ntaco anazimba mama Keva afite ibiro vyiwe mama Mugisha afite ibiro vyiwe ibiro biratandukanye ariko bose objectif nimwe bose ico bashaka ni kimwe no gusumira imiryango umwe wese ahashoboye umwe wese ahashitse rero nukuri murakoze cyane gose kandi tubasabira gutera imbere ndakeneye kubona mama Janda ndagusanga muri supermarché ahantu nyene hanini mama Kevin ibitoki ndakubona ni biraya ndakubona ni bijumbu ndakubona ni ibintu vyinshi nje ntandi sumira nzo bateza imbere mu byo shoboye ariko bariko baradukurikirana twahababwiye hariho baze kubashorera ego basi umwe nibase uzoriruka inyuma y'amamodoka n'inyuma y'abakiriya abakiriya baze bayizana bisuke babe benshi rero wamushaka kugura imboga jewe hago je ngira mbo mukiriya wanyu girita nyene bwa bambwira karibu kugura igitoki hama ibintu kurikirizo biguranisha Zonda bashorera kora muri ville haroroshe gusumira urenganye gasa yose utashe urashobora gusuma y'abana bashorera cyane mbega ne mufite ibiciro bimwe no kuri hotel oya twe tureza kwijana canke abiri kora muri ville déplacement beba basanga aho canke mu buja kubitora aho bandi babitora turabitora abandi babitora tukabeza nene turabitora mu isoko nkuru ya Kotebu urabona kubishikana n'intuzenye depasse mugabo benshi bakunda kumbwira ati usumira hajya ningene hazimvye nta mahera menshi twunguka urabona nk'ubu uranguye ubushaza urabona nk'ubu kubushaza kuri Kotebu burangurwa 6,500 kuce tatubigurisha 6,800 canke 6,000 canke 7,000 bivanye nuko baranguye hari urangura nka 6,700 ukacigurisha 7 ntaco bitwaye ni urumva naniga nduru yo mwisoko aho haca hava ko ayigitoro nayo ufu nayo uriha aho ukorera niya ndomi yaguhereza ujya mu peti avyikorera kugira bigushikane mu modoka afite logique mama Jando wakoze cyane amen mama Kev merci sana ego murakoze mureri bikura abana banyu abaribo bazobateza impanya nacu nimukore gukorera ubusa bajya nibo bazotuvyura imyaka twaryamye ego mama Mugisha utera imbere nze mbonere Vimiere hanse mama Mugisha chez mama Mugisha alimentation chez mama Mugisha na mama Jando canke muhite Mugisha canke bazogire business yabo ari babiri abakopine reka tubashimire mwakoze kutuganiriza datwari benshi mwigishije hashobora kuba n'abandi bantu badakora nk'ivyo mukora mugabo mwateye intege akavuga ati je nahora nigirisha nani nahara mbenzi uku reka mama Keve ataha saa 3 datanga kazi saa 6 zo mu gatondo neza nahataha saha anye mukamenge mu bwiza muri rare mu misozi bayita kumuyira muri irare hariya haruguru rero reka tubashimire cyane dushimira badukurikiranye twizere ko hari ikintu mwungutse mu kiganiro yego abifuza kubashigikira mu musandu bakorera murashaka kuza mukabashorera namba uvuga ati nshaka kongereza gatahe umwe muri aba canke bose navyo nzi mu bikore nko Imana za kubarongora rero reka tubasezere tubabwira nti turabakunda cyane naho butaha Siren Vibes TV